Natasha mu misa aheruka gutangaza yashize kuri Facebook urubuga rwe wa Facebook yandika asaba yuko amufite byarufya tufite wako kazoga karahemba. My sister Natasha urabizi neza yuko ndagukurikirana kandi ndagukurikirana hafi. Umukobwa agira ikibazo kinini cyane mu rugo, hama je bankomwe yuko mvuga ati nyene bana mugabo arinda kaje ibaze sina kazi sina nini cyane shiri buyuwaye mwana mukene kati ya mu nyumba. Je nakora ikiyede ico gihe ndavyibuka. Genda vyibuka nakora ikiyede nkava hariya mu mirango ngenda hariya kuri kiriya kiraro uteruja mu rubirizi ntangura kwa mu buzima bubi ibaze ukarara inzara uvuye guhangayikira umuntu ukarara inzara n'amafaranga yawuzanye. Ni mwenye hana gataye ibombo naje kumamagara ngo bibe ngo tumuherekeze nk'umushinga ntahe mu rugo. Urumva ati sasa akagayunyereka siko arukwiye kunyereka nimba wibuka ibintu je nawe twaciye mu bibi vyiza. Umukobwa ico yanyishura cyose yanyishura ngo no comment sina neno ntacyo mfise ndavyishurako Fieto sasa l'ambition. Yes, hello guys, bakunzi ba Shali TV ndasuye kandi kubaramusa. Nitwa Ali Ibn David. This is Ashali TV. Reka ndabaramuse cyane. Murabona yuko ndi kumwe n'umuniga akoteye iwanje akomeye cyane asanzwe atoroshe cyane. Reka imbere ya byose imbere yo gutangura reka ndababwira akantu kamwe. Hariho umuzungu umwe bita Carlos Vinga. Uramuzi? Carlos Vinga n'umuzungu umwe yarasanzwe atuye ngahi wa Burundi. Yafise abakozi benshi, yafise abakozi bagera hafi nko ku 8. Mugabo yarafise umukozi umwe yamukunda cyane gose. Rero Carlos Vinga hageze ko asubiri wabo vyasavye yuko ubutunzi bwiwe bwose abutanga mu bakozi biwe bose. Harawe yahaye umuduga, abandi abagabira ibizu, abandi abagabira ikimugabo umwe yakunda cyane gose. Buri yaciye amugabira imbwa ko yarafise ikibwa. Kwera yarafise ikibwa yakunda cyane. Buri yaciye amugabira ikibwa mbwa ati je mu butunzi bwanje mfise mbonye ndaguhiga ikintu cy'akamaro. Ako gakuru harano warukuzi malove. Mbona uko abazungu cyambere ikintu bahereza agaciro cyambere gose ni imbwa. Ntituzi impamvu ariko imbwa ifise agaciro kanini cyane ku muzungu agacakurikira umwana. Ariko bazungu vraiment sisi watu weusi abantu twebwe twirabura twebwe ikibwa nta kamaro cyo tumarira ni perupangu. Unasikia impuruzi imikimodokari niwe nenda kupiga ma content niko fresh nuzuye ba diaspora. Usinipe kiumbwa ntakibeba wapi imbwa wala hailiwe nta nuko bayijya. Himba hariho inkuru ya mbere yambabaje yari inkuru yo kandi rero ugiye kubera ugashobona wewe warahangayitse ukorera umuzungu imyaka n'imyaka ageze ko asohoka avuga ati Nigeria kuri ko yankunda muri bose andi baza ndapata kitu kizuri akajera kuambera kamugabira urupangu wa kabiri inzu yindi yarafise ku ruhande wa gatatu ikimodokari karavuga nena ko ziheze sigaranyika bavuga ati petete afazira amadolari ni bakiye nayishwa zobana ati wowe rero ko nagukunda gose my friend ndagukunda kuruta abantu bose nabonye ngaha mu Burundi. Ndagusira ikintu cyane cy'agaciro cyambere ari yimbwa uzuyirinde uri imagine vrema. Ntubona ingene jewe ubwonko bwanje ingene bimeze. Bana nk'icyo kibwa akimbwira nti ndakiguhaye kubera ko ari cyo kintu cy'agaciro noca ndakimwicira mu maso. Ariko urameze neza. Bana je nameze cool bab. Oya uno munsi nije ndakubaza. Ndamuze kwanza akunze. Gese n'abakunzi ba Shali TV zava meze gutumeze neza. Malove mwari umutadibuke ko mbameze good nko bisanzwe ariko sasa no munsi turabamenyesha makuru babiri kuri Shali TV ko nkunda gukora je nyene kenshi. Iki ni kibazo kwanza akwiye guca yishura nga abari hehe uyu. Abari. Leo sasa atanijibu. Umviriza ndababwira ikintu kimwe bakunzi ba Shali TV. Iyo muri ko murabona utuntu sometime turiko udusanamu utuntu two kumonta mba nicaye haje inyuma kubadi trepie pako trepie lakini pako mtu mwenye hariho umuntu haje inyuma bita doni ariko arakora amateka siko nakubarika uko vizuri mesedani nakubarika tuliko baba kubadida malove uko vizuri malove uno musi ndizere yuko tugira ikiganiro novuga ko kiri special nibwo bwa mbere duhurira mu kiganiro cyewe nawe ndaza abakunzi ba Shali TV barakumeranje bariko barankubita ibibazo byaranye bazibaza bari bakunyotewe. Malove ni kahe kazi udashobora gukora we? Akazi ntokora nakazi katompemba katondisha
iyo tuvuze akazi ni ikintu hari akazi kabaho gatori kuri hari abantu babi biyasha gukoresha amasiku nk'akazi ko kuvuga urusaku cyangwa akazi ko gusengenya abantu mwibarabara ko ako nta ndiko navuga akazi. Iyo tuvuga akazi ni umuntu aguhamagara yewe uraza unkorera akazi nzoguhemba nakahe kazi utoko nta nakamwe. Natasha mu misa heruka gutangaza yashize kuri Facebook urubuga rwe wa Facebook yandika asaba yuko amufite byarufite twahino wako kazoga karahemba. My sister Natasha urabizi neza yuko ndagukurikirana kandi ndagukurikirana hafi wallahi sikufichi wewe kiragusa kumbwira umufungwe iyo president kwavuga ati uzokemera nzomuhemba umufungunu mboga n'umufungu maratuje no genda kukorera why not sindakakubita maisha naendelea nenko wavuze ati bana je nkubise miliyoni 2 ngapa rumwa uzura nkorera akakazi nakarasa vizuri na Charity TV mnanisahau yani bimano naenda kufanya kazi ya mifyeto sasa lambasio la lamba malove ndazi abantu benshi bahora bagukurikirana ngaha harabaguheruka cyane ukiri kuri ndaha ubaka bakubona muri Charity TV mugabo bataramenya malove ni kigushika yaho hari abantu je namanda muri comment bataramenya kwandika malove andika malove nukuvuga malove c'est une fille abavyandika nabi bandika nabi hariho ni na hamugasiga espace mukandika malove kunyene ucumva malove love yo murayizi ni love mugabo utanguzi malove. Okay, reka rero abakunzi re ba Charity TV no munsi ni daily special for you kugira ngo tukumenye malove ninde malove ni mwene nde malove avahe malove ni giki malove mere gusigura malove cyari cyo cyanke nendele malove yavuye kuba jama hari ma 2014 2013 gutyo je nari umuntu mwisite navuga make ariko kandi nari umuntu iyo ntanguye kuvuga nko waramfashe micro mvuze kabisa nasemaga simalizake rero muri izo kace nari umuntu sinakunda abantu b'abakobwa everyone muri kaza abakobwa ntiwasanga umugabo umpaye umwanya my friend je umukobwa anyenda mwimviro cyangwa umuntu avuga ati uyu ndumumengano mukurikira haweza kanipiga chenga nukuvuga we twovuga yuko ari garçon bombo tuacha ate garçon bombo je nafisa karimi gasosa uterugo abakobwa oya je narifisa karimi gasosa urumva yamaze kugufata 2 fois ntuneza abantu ndugiyango gufata 2 fois ari kuri telefone uranuko ukuntu avuga ngaho umenga yasara ageze kuri telefone oyi muntu wese ni uko ageze kuri telefone akaganira n'inkumi akacwa cyahibombo ngoza uyu mbebe safameze gute mbo urumva rero hama abapeti mwisite urasanga umutipe yagize ikibazo hari abatipe usanga bakuna amago anakudrage ajuye urumva akaza kambye ati malove jewe ico gese nari nkicitwa malove nari nkifisiza na ryanje original sis ndagisa nakurizungumuza ko brand wanje mahonda yo kugendera aho nshaka barambwiye ati anajama jewe mfise umwana kunuku urumva sasa ndakeneye unisaidie urumva yarambwiye ati mumaze kuganira gushika he akanyiganira cyangwa ati ni pesi yako umaye telefone naguherize isaha imwe nabuze banabwiye ati ndongeye na mpenzi wako nishamari yaba yamaze kunyuka tayari ndiho hachi havyo malove kora ko nabigira benshi baba bambwiye ati cyajama wewe uri rukundo kweli uri rukundo batanganye mapenzi rero cyandi cyane mapenzi kakano kavyaza umusaruro mugabo reka nagashiremo ikizungu kugira ngo nanjye mbonekane mtoto wa mjini urumva iyo ni hari bwazi baraje mbonekane kwanza mtoto wa mjini nafata mapenzi ni love bo love mkosi na kuita love ilifoko shirako makubera kari menshi urumva ni mengi cyangwa ati jere ndi malove hacha malove mbo rero kugira ngize ni urudome rw'izina ryanje ritangura hama ni urudome rw'ikintu ntibagirwa mu buzima bwanje ntazofa nibagiye ariko ntakivugira nga kubera ko udashaka kukivugira ngaho no musi twe twashyase kumenya malove ninde dukeneye kumenya uwari we oya reka akora kagende nisigarije kugira ngo ubundi nawe azonando ndambwiye ati nsiguriga wanse gusigura jewe je ni itumutananirwa ni tumutadebukirwa mugabo reka agenda bireke ntangorane sawa uratubwiye yuko malove ni izina giwawe wiswe n'abanyeshuri n'abajama kubera ko wabatongoreza no kuvuga wowe waradraga akazi kawe karakudraga mbe baraguhemba
oya muri ico gihe kubera ko niko nawe wombwiye ati ana brother je bana je harakano kangoye bana baje hari umukobwa muri Asiatique hari umukobwa muri Asiatique ndacimvira ahantu noca vyarazo zomfasha gitatu mwita sasa tumuzane mu kiganiro tumukosore mu kiganiro fresh kuja anatembelea vewe tumuvumbure agendera muri vewe none vewe utirandaba je guys acha tubiache malove malove none watubwiye yuko ni el malove haye n'abacama izina rero nyakuri ya el malove ni irihe Jenny Omar ni mpagaritse mpagaritse yes malove hari abantu benshi bari bibaza yuko atari mu miziri uri mu miziri makumbi hari abantu benshi banyihendako benshi bakunda kumbona yageze mu bihe vya mwizira amazani aheze igihe nabonye n'ibiganiro wakoze dusanga nyene wari wagiye kwa pastori ngoje umvira mu bisanzwe jewe akazi kiwanje uzora ni nka president we ntari meet ni nka president wa president nta kintu cidinagira canke iki wumva ikintu gitumenga ari kumira ku bandi je koko akazi kanje nkorera abanyagihugu nkorera muri bose rero je foko ni isanzuro gira ngo nkora akazi kanje neza uwunkurikirana hari umumizirima hari umukristo hari umukimbangwista hari iki abantu benshi batandukanye foko bose rero ndabaganya reje ngira hose aho nshise ndi nkikirira uruvu aho rugeze rushanja kulera bivaye naho rugeze mucamake wewe musali meet jengiye mu kazi mfashe microphone my friend nta dinifise aho ngeze naho nyene mugo mvuye kuri microphone mbanze iti je ndiki okay murumva yuko izina giye bamita nimpagaritse Omari abandi rero tubandanye tumwita el malove mugabe nejo bundi mukahurira mu ntuzega mu bindi bintu bisaba yuko uvuga no preno nimpagaritse Omar turashaka rero kumenya rero wewe ubuzima bwawe rero hanini yana cyane muri kano kazi kiwawe nongera kandi je ndabigusa je kugira ngo ndamukoresha no musikiganiro nasiguriye impamvu wamisemo wowe yesi naguhisemwe kubera iki buri je nasomye kahise kawe nsanga kumbe wari umuririmbyi byagutanguye gute we kugira ngo uze kuba umunezero rindira imbere yuko jewe agira icyo ambwiye nshaka gusa mwibwe gatoya dukorokere ngaha kidogo umbiriza kaka malove Mr. Sule on the beat. Yeah. Mina we tulianza kama Jackie na Rosa eti mpaka kifo ndo tutatengana yeah abatele kama Satura na Pele malova none aha hantu je nako ndumva aha hantu akakaririmba ka malo rindira gato murakumva ukisema unanipenda sana wewe ulichokosa nilikuwa sina nilichopata tulikigawana yeah. kubadida weye shaka rero tumenye wewe kuririmba gute nico gituma umwumvise ahantu havuye handi bita malove aha genda ukamuririmbira abantu nkene utu vraiment c'est un problème oya je kuririmba no kuvuga n'ibintu je nakuze bindimo kuko je no mwishure nk'ikiga primaire ndibuka je natanguye kwandika niga 5e primaire natanguye kwandika imiziki wasanga mwishure abandi bariko bari igiharo je ngaha ndi niko napiga kichwa muziki ro kupiga kichwa karikire nande nakunda umuziki sana mugabo byaragukundiye yuko ubandanya byose je byose narabikora kuko ico gihe nubwo nandika sinigira njya muri studio je vyahereye mu kwandika tu nkumva yuko ndi satisfied nanditse indirimbo yiwanje nafurahi kweli none malove reka tuticishije amajambo abakunzi bacu kubera iki wabihagarise vraiment reka warufise impano abo kubihagarika cyo wanje vyapfuye ko kuntu ubuzima bwagiye burahinduka kuri jewe mbere nko gufashwa kujya support je harageze ka natanguye kuririmba ntanguye kuko je natanguye kwanza nkora mfata indirimbo y'umuntu je nkayisubiramwe nkafata melody yiwe mugo nkaca nandikamwe ibindi vy'iwanje urumva nandikamwe ibindi vyane nakunda sana bwa mbere ndibuka umudemo wa mbere twakundana none umunsi anyandikiye ambwira ati jewe muranda kwibuka ko watumye nkunda indirimbo z'abanyarwanda nuvuga akiniumiza tu yo kingiye musana nifanyia kazi
Yo media nanifanyia kazi kya gihe bari inkora mutima ho yani akinivuruga tu malove ntamwimbia paka demo anarudia kumstari sasa sasa muri izo ka niho nafatira mu mwanya je nkunda kwandika iyo mfise umutima babaye niho wandi yani niho numva ko ebana bitu binadudumiza binakuwa bingi acha nikira nkandika nyine utuntu twose twabaye yankoreko nkatuvyaza umusaruro mu ndirimo cyane cyane ari ndirimo negeze kwandika iyo mudemo yari yanshize nigeze ndayirecording yavuga ati wikisigi hanga nguranyibagira ubuca mu bahungu ukabanukira waje mu bagenzi bakagutinya ngufise kagakoko we agobade horror none ivyo bintu iyo mpano ni gute mugabo turekana n'ivyo hari ibintu bita muri success ugahura n'ibintu byinshi mu kukabandanya nikiye kintu cyaguciye intege burundu pako turekana n'ivyo bintu za support kubera ko support bashobora kuyikwima mugabo wenye nukabandanya gupambana ku giti ciwawe mpaka ukabandanya kugwanira impano yawe canke dreams zawe nikiye kintu cyatumye ucukatika kopokopo baba ni birefu barakwiye kumenya kuko je sinkunze kubesha kenshi kwa lahe ikintu cyanciye intege gose nuko natwaye n'urukundo urumva urukundo rwaraje candaruka ibanza kinini cyane mu buzima bw'iwanje ku buryo mbona umenga yuko ibintu byose ndiko ndakora no bihagarara ko je narakunze umuntu man yani nikampenda ku buryo numva yuko ikintu cyose mfise je no kimuha bica bintu mare kubona ko age mafaranga ngenda gutanga muri studio hari izindi bezwino ziriko zirahaba nica ku mukunzi wanje zimufurahishi urumva navuga ati sasa havye ko vyo unye ibi niko ndagendamwe ko ico genda bona umenga nta nyungirimwo ndiko ndasohora sininjiza nta promo mfise nimwe nubwo nshira kuri YouTube no gena kora indimo zanye kuri nya YouTube indirimbi kuzingira ngifise 300 views aho rero ebana yari yishe ko zari zibi hari I promise harimo ni na why nizo nyene maze gukora navuga ati no genda ndabiheba tu nikabiko uratubiye nti rero urukundo rwaratumye ubuzima bwawe canke indoto zawe zimwe zipfa zitumye indoto zawe zimwe udashobora kuzishikako none urashobora kubwira nkumbure kuri Ashali TV twe turigisha urashobora kuvuga bati vyagenze gute numukunzi mbega habaye iki nituvugire mu rufurifuri canke tuvugire mu ndoto hoba habaye iki cyo gihe kuko dukeneye kumenya malove wariwe umukunzi wacu mutadebukirwa tumumenye kugira ngo nejo bundi abantu bazoza kuraba kino kiganiro bazomenye ati malove ni kintu ki habaye iki bo malove cyambere n'umuntu je nkunze mbirofa yo nkunze mbiro ucu umusazi yani sana je nta muntu wozambwira ikintu nakimwe ku muntu je nakunze hata uwe nani unaona hata uwe nani nta kintu wozumbwira ikintu nakimwe ningo tankiyo no mwima yani je ndi umuntu nemera nkarara inzara muko umuntu akunze afise ikibazo mbone ko nakikemuye bakunzi ba Ashali TV sometimes tube makini nga sasa jewe je muri ico gihe je kwa ko nkiyo mupeti nakuze ndi umuntu kwanza fisi natinya kudraga attention nubwo vyaje guhera mbaye sugu sasa mugo je naratinya nimba hari ikintu atinya nuno musi je simfa guhagarika umukobwa ngo ndikora mambia bitu ya mapenzi ukiona mimi nakutongoza my friend make sure I'm serious mimi sitongoza gikiovyo uvuga ngo je ndashobora no gukunda n'umukobwa sikumudrage matendo yangu tu wenye nakavyisangamo yani tubita mu rurimi rw'icyaraho ihsani kuko deja umuntu mukunda ubuzi ivyo ugomba gukora kugira ngo abone ko umukunda nubwo utokimubwira tu kujambo nawe ukunda n'ijambo rivugwa to ndashobora kuri kubwira wona ntagukunda mugobo nta kintu ukora kikureke ko ndagukunda ntagukunda sasa ni ibintu je nabayemo rero muri ico gihe naririmba kuko je nabaye desevre n'urukundo ndavuga ati moi je laisse la musique ibintu by'inkundo ndahevye byose wawurese mu gihe cyo ava yuko nta na recording mbere kuko ndavuga nti wawuhagarise mu gihe wavuga bati kabase mbanze mpagarike gatoya mbanze niteho maisha ya kawaida maisha yangu na maisha ya mpenzi wangu labda na familia yangu utuntu bansaba nini nipigane nipambane urumva rero nilimpenda mtu mkawa rero bantu labda Mungu anapangaga
arapanga hama twe twiba twapanze ivyacu tukabona umenga siko vyari bikwiye kumera ariko Imana nyene ipanze nta kosa rimwe vuga tutabara ko vyabaye naragwanira ndamugwanira ndakora n'importe kwa kuriwe ndapambana imvura izuba vyose bingwako ndara hanze ngira ikimpeba vyinshi kubera wariko birangira amashimwe ampaye arayo kubona ko atacho mazi warakoze foro zawe kuko twebwe mu bisanzwe twikure mu buzima bubi kandi bugoye nk'abana bo mu Kamenge twakuze umenga turi mbobo twigira ko je nashobora kuva ku ishure nkaje njya kuja kufyatura amatafari urumva kugira ngo nimba umukunzi wanje nambwiye ati chérie jewe ndakeneye 2000 ndakeneye 3000 sindabure urumva muri izo ka umuntu uri kuramwereka ivyo bintu byose yuko usacrifice ibintu byawe byose kugira ngo abeho neza ahuye n'abantu bamuhindira ubyiyumviro ntashobora kubona kagaciro kawe sasa ni story kubwa man ni story kubwa ariko nta story ndende nizere yuko carte memoire ni ndende mugabo tukeneye kumenya byinshi kuri wewe sawa ndo umenga no chamendura mudi niko mudi ya BS take kurudia mu mudi mimi leo uyu munsi kiganiro nje ndakirongoye mu ncamake turava muri mood ya pain tuve muri mood ya pain tuje muri mood yo gusara mood yo hagati na hagati mu ncamake nje ndagutwarayo sawa urenda gushikanye muri mood yo mubabaro ndashaka kumenya ngaho rero uvuga ati ugo rukundo we gotuma ushobora gutakaza indoto ziwawe tukamubona malove mu yindi shusho yuno munsi mboje musanzwe mini swe munafiki uko navuze ko je nkunze mbiro maze ukunda umusto sibyo bane museme ne abamuzi baramuzi uko jewe nta kamaro ko kumuvuga ntumbure abamuzi baramuzi ariko singoma ko ndamugaruka ko but ibintu byose yankoreye Imana izo muri imbere yiwe Imana izo muri hakuko mwifurize gusivyiza kurorana je nta kibi no fa nifurije umuntu ubwo waragize gute bro ko umuntu ariko arakuraba nk'umupsychologue yakuravye neza mu maso noneho yuko hariho harabaho mubabaro wahuye nawe sawa nkumure nko mu majambo makeya turakeneye kumenya yari historique uyivuge mu minota mike twumve ibintu kungene vyagenze manje umusto twakundanye niga mu munani nari nkichiga witeme mbosto tukatoka naye fresh yana kama kawaida mapenzi pumpumpu jumi Jesse sinigeze menye ibintu byo guhagarara mu ibarabara hari akumazero cyumuntu ndamukunze ndamushikana muhira kandi nkambwiye ati nawe nimba wankunze urifo kunshikana muhira je nizompagarika mwizone nacyo nizo ku mapoto no hahito kuhaga urumva rero vyaba vyangomo yuko mu rugo hose amenyekana rero imaze kumenyekanisha umuntu mu rugo stade ko ubu uri serious n'icyo ushaka sasa harageze igihe tuba muri kambi ku buryo umukobwa byaje kumenyekana waba yuko dukundana hama nza kuja muri beef nini cyane n'umuvyeyi uyiwe beef nini kabisa baranyanka urumva baranyanka ariko umukobwa akomeza kumpinteka arambwira ati chérie nimba ukundanye ntukundanye n'umuvyeyi wanje ukundanye na jewe nije mfise umahitamo so stay strong tukomeze urukundo ama tubandanye n'izindi nzira ndavuga ati umukobwa aranshigikiye urumva ndavuga ati nanjye nta mpamvu yo gucika intege turabiyamwe ivyo bintu turapigwa vita za hatari sana ku buryo buri munsi inzara yari yiwanyu vyose yani kila kitu alafu mwanamke ndabona yo kumengana umukobwa w'intumbero sivyo n'umukobwa w'intumbero rero harageze igihe nyene mzazi nawe nyene arabona ati je narushe yana peut-être ikimana ifatanije ntawe gitandukanye amarambwira ati yana je singene ko muri ico gihe amaze kumwita vita singefika tena kwabo byabanguma yuko ngiye kumurondera atanikutana tukure ku zero bimwe nahubwo ndavuga ati ifako ndabibamo tuko nta kundi rero umuvyeyi nawe ntibimushimishe ko abizi mu quartier nine mu nyuma vyareze hafi nk'umwaka urenga umuvyeyi yarambwira ati ico gende bukanayembuye ku kiganiro kuri MFM nambuye ku kiganiro kuri MFM hamarambwira ati ebana jewe nishachoka kumaramaza ngene mumaramaza ngaho mu barabara abantu babo sasa kama munapendana shika muhira mwishare muganira hamakoregeze nikasema mzazi hapa anakubali urumva ibintu bishabiza uko onye mbo ubuzima burabandanya duca muri byinshi bije haragera naho mbere mu rugo bashaka kundunika muri interna urumva bashaka kundunika muri interna ndanga kuko nari cyenda ndavuga ati
cyamwe noja muri interne umukobwa no bampevye ko hapa mujini hari birara byinshi kandi baraza abakobwa nabana abantu bajana n'ikintu babona muri no mwanya ndavuga ati je ngahano bampevye ndanka interne kabisa kakwa beef mimi na mzee wangu beef nikambia mimi nimetia kadomo simvaha muda kine ko nsubira nkomeza nigo kusi sendi fasi bitubika kwa birefu ishure ndamera mbere ndanarihagarika ndavuga ati je wanse ndabihagarika nikahaca umusaza aravuga ati no kwari byo wahisemwo cyaranga ukomeza ubuzima urumva rero haragira ka umukobwa agira ikibazo kinini cyane mu rugo hama je bankomwe ko mvuga ati nyene bana mugabo arinda kaje ibaze sina kazi sina nini cyane shiribu yuwaye mwanamke nikati ya mu nyumba ndavuga ati sina ntandi sino mutamu barabara sintamureta kwangu benediction y'abazazi aba mihezagira abavyeyi ibi vyose nabigize kwanza kisirisiri mimi kwanza n'abavyeyi bawe atakina kimwe bazi ndavuga ati hapa sasa ikintu gihari mimi natafuta nyumba ndapambana chini juu shuka panda muri bwa bukene bwawe nyene sina kazi babu nta kazi mfise kwico gihe n'ubudiri bwose naronka bwari bwarahagaze menda ronka amafaranga ndikaripa nyumba kwanza avance ndamubwira ati sasa kuko ava yuko ndihinzu mu bibazo yarimo nabanje kwanza twapambana kwanza twongera kwanza haba arabaye mugaho aho yababa mufata nabi sana ukora bizano usafye indaro biba bigoye nikasema mimi siwezi nikapenda mpenzi wangu abandanye babaruko oya ndo nikapambana ndaronka amafaranga nikampangia hapo kimya nyumbani kwetu hawajui kitu urumva hawajui kitu ndapambana yani nakuwa naenda nampelekea chakula karasio narose tudemira nampelekea mugabo mu nyuma nikakane kaona sasa ubuzima mbayemo ebana niso mimi kuishi hapa iyo ngeze mu rugo hari igihe usanga naho nyene hakina wakantu nanje akanumba nagateguriye cyane kane karasio kamwana mke wangu usuko atakula urumva ngacasanga ndiko ndagwana n'intambara nashoboye bimaze kugenda uko camita mwiki ndavuga ati sasa hapa ibi ngeye umukobwa ndamutunze naho bitandukaniye no kurongora urumva naho bitandukaniye no kurongora vomye ngiriki nikaye naye hama jugenzwa narose utuntu dukwiriye fresh ndo niwe napanda kumona mzazi nanje mvuga ati ndamuzaniaka aho umvye ni haraze ati naenda hapa nikashika njia umvye yamva ati apanza ha mugwa ntamenye ko mbanye n'umukobwa apanza ha ntamenye ko mbanye n'umukobwa mbo turaba mu buzima nk'ubwo mukobwa yarabana ko ndamwishe ko je mbafise ngiye mu rukundo mafise intumbero wanavuga ati reka mbanze kwanza kuvura ino situation hama ngenere no kuntu kwanza ivyo wabo vyova mu nzira agasubira kuja muri relation nziza n'abavyeyi hama ibindi bikabandanya mu nyuma sasa ndamuri ubwo buzima mu nyuma sasa baramenya yuko ebana nishenda kwishira mwanamke bamaze kubimenya mu rugo baranshwanira iki niki ndabwira ati muniaciye ubu n'ubuzima byo kundo kwari rwamaze kugira niyo mpamvu nabwiye je nkunze nubwo buzurinde ukamwa kuwo none uhisemwo kurongora gashaha ataba ntuzeho waba musazi aho apo sasa ndo niko nakwambia ndabwira ati jewe namahitamo yiwanje mu ndeke mfise uko nzobikora kandi ndabubaha mugabo rero ndiko ndagerageza kwanza gushira ibintu ku murongo kugira kuko je nashaka yuko nimba ari wa mukobwa je ntiyepfuza kuko umuntu wese abafise umuhungu umukobwa yifuze azotwara ngena tegeza kuzoba amezi ukuntu rero nimu ku mutima wawe wakunzuye mugabo nabwiye ibintu ukeneye si vyafise uragerageza kugwana kugira ngo umuhindure nkuko bavuga ati umuntu ahindurwa n'uwundi umuhindure abe wa wundi we ushaka abikiremwa ci wawe wowe ukeneye nera nyiravuga ati uko vyo babiri kose nimba afise ari wa wundi je ntakeneye kandi mugo kuko numva ko ndamwitangira reka ngwane abe kijya kiremwa jewe nshaka kijya kiremwa mbona yuko namushikana imbere umuvyi azovuga ati wow c'est bon urumva nguvu nkizo nkakora kubyo ndaronka akazi tena akora ikiyede ico gihe ndavyibuka nakora ikiyede nkava hariya mu mirango ngenda hariya kuri kiriya uteruja mu rubirizi mu gikoma nagenda n'amaguru kandi vyari oblige ko c'était 30 mbanashitse hari ngenda n'amaguru mugabo mvuga ati nenda gupika uko ntagiyeyo sinda kuronka 3000 yo ku munsi kugira ngo umuntu arahari urumva nkagenda nkapambana ration na leta nyumbani mukobwa karya mugabo ico gihe byose nca mu maso France menshi ndafatana abahungu ikiniki mugabo byose ngatolera ncamake nizo nguvu zose uko kwitanga kose we yagumana izo ngeso z'abahungu ibintu nk'ivyo babo hajya
ngo agatoki kamenyereye gukomba kamagahese je kuko ndi umuntu iyo nkoreye ikosa ava yuko je ndagushinja icyaha mbanza gukwereka yuko kwanza icyaha cyambere ari jewe urumva yarakora ibintu nkamwereka yuko ari jumenga ndabishashaye ibazo umuntu akugira ikosa akaba ari umusaba ikigongo je nasaba ikigongo kenshi arabizi je nafukama kenshi mu ikosa giye nkafuka mwambwe ati basi mbabara unyishiriki nisame raba intumbero mfise nkamuje je n'umuntu w'impanuro nkamuje ya ubundi muhungu umucitinze gusa ataguhevye n'ingumu sefini kabisa uncitinze naricara nkakwereka ikibi kiri muri bya bintu bikurakora nkakwereka ejo hawe ni wagenda muri ivyo bintu urumva nimba uri umuntu wuguruka warabona byinshi sasa bibanze kugenda uko ubuzima bwakomeje nabi nyene mugo mu rugo mu rugo bavuze ati utajijwa na maisha yako ubuzima bukomeza nabi mpambana byanka amaragera muri ka nanje byanka kabisa franga zinaisha kabisa na tabia ile tabia badi naendelea inakuja yani akikatazwa kesho panakuja hofu na sana kwambia mgenzi hariho ubugenzi bw'ibintu nk'ivyo uwo mugenzi anakutoa najua naishi na mwanaume ni mugenzi gani abaha agaciro akahurwa bwiwa urimo urumva ibintu nk'ivyo ariko rero jewe nubakira ku mahwato ndatoria sasa haje kuza mu icuka kibi gituma relation ndayikata kuko harashitse igihe genda n'amafaranga yo wanje kugira ngo usanga nahangayise umunsi wose nkatanga sambizi ijoro saa 3 ko namvuga ati ntacyo nasize mvuga ati asa tuko turonse turaza kugura tweranje tuge unafika na rasio yako na simu tunakwambia Jesse noteka ya masaa nishashiba akwambia Miss Jesse noteka ya masaa afuna ngrasa ngari saa 2:30 erega singi akaba yari yakandi mbose nabimenya nimba bayasohowe ntavyo nomenya ntangura kwa mu buzima bubi ibaze ukarara inzara uvuye guhangayikira umuntu ukarara inzara n'amafaranga yawuzanye ntuzi yuko uwo yansa atari ahandi ije mugabo je nkakago katunkareka umuntu akakwiriza ahantu habi akakwiriza inzara ahantu kuvuga umuntu akantu kose kaje nakwa ni big deal shavuri renze mbo sasa ikafika kipindi ndibuka nari ntashe ntashe mu ijoro masaa 2 nsanga inzu yugaye ndamutelefona aranga kunyitaba ndatestinga SMS aranga kwishura cyane imbere umuryango ndatekereza gutekereza mani haize nka 15 minutes 20 minutes nicaye ngaho mbona raje uyo nakakirda mukinywa ari kumwe n'umutipe nkimubona kwanza umutima numva umeshinda kuangalia je usinione hivi mimi kwa mshari wa kwanza nimba hari umuntu ashavuye ashwana nabi ni jewe mugo ico genda avuga ati no jewe sinzokwigara ngwana no muhungu dupfa umukobwa jamais dans la vie ko muhungu we wafise profitation ariko araronda mugo umukobwa no yafite muko yakoresheje ubwenge bwiwe urumva ndatekereza arashika agara ndamutsa ndamaza ati uvuye ngo nari aho hepfo ngo no mugenzi wanje kubera kutangira itabye telefone ngo nari mu nduru nyinshi cyandi numira sasa ndinjira mu nzu ndicara ndatekereza abakoma bicaye ngaho hanze baravuga ivyo afusasa mwana kuni mwenye hana gataha ibombo naje kumamagara ngo tumuherekeze asemana yani ndo ni bya bindi bakubwira atakagasuzuguro kaba karenze umva ndavuga ati shaba yako ndakesire mego hayo muvuga ati mbo sinerekane image mbi ku muntu ndakawuka tumini kasimama nikawashindikiza tugarutse yani mpaka nasikia mishipa ya umu inanipanda ndamwicareka ndamubwira ati umva ndakubwire jewe sindi mu esclave sindi gikoresho cyawe sinkora kugira ngo wewe ubeho ahubwo nkora kugira ngo wewe ubico je nkeneye kubaco nk'umushinga ntahe mu rugo urumva ati sasa akagayunyereka siko arukwiye kunyereka nimba wibuka ibintu je nawe twaciye mu bibi vyiza wamfashije ibyo nagufashije ntubukwiye kugera kuri iyo ntambwe twe turakuze tukwiye kuba fresh
umukobwa icyo yanyishura cyose yanyishura ngo no comment sina neno ntacyo mfise ndavyishurako. babu na mimi nasikia nje nuvumenga twahava turara ngaha bakunzi ba Shali TV mutubabarire kino kiganiro tukigarukirize ngaha kuko ndumvumenga ni ibintu bibabaje cyane uri kuragerageza kuvyumva ariko nuko bimeze mu buzima duhura na byinshi bitubabaza ibituryohera but nta kundi twokabigenze niko Imana uhora hiba yabiteguye uko biri kose jewe sinzo kugira mvuga nabo urukundo. Hari umuntu yahemukiwe atangura kuvuga nabi love no. Urukundo ni guhiza kandi urukundo uratuma ubaho neza. Ariko mu gihe warose umuntu muhuje ivyiyumvira, umuntu muhuje intumbero kandi umuntu yitahura. Urukundo ni kwabiye kandi sinzopfa mbaye single jewe. Jame sinzopfa ubu nturi single. Just sinzopfa mbaye single. Ubu nturi single. Murunga. Sindi single. None uwo nkunda arankurikirana aranze. Sindi single. Oya. Kandi sinopfa mbaye single. Wazi impamvu uraza umuntu ari single. Umuntu ari single ni wa muntu adafise na santima. Avuga ati je mfite santima naka huri single. But uze tushobora kwa tudakunda mugonda gukunda. Sindi single. Kuko umutima urafise ugukunda. None umva no basingo gute. Wo basingo. Okay, bakunzi ba Shali TV reka duse nk'abasozera ikiganiro cyacu cyari ikiganiro kiri romantic ikiganiro kiryoshye cyane. Ariko mugabo reka mbaze akabazo ka nyuma canke tubiri twanyuma kugira ngo tuce dusa naba. Kuko twagize ikiganiro kirekire kandi kiryoshye. Malove. Yani hapo bije ivyo navuze ni in short. Uko mvuze ngo ndavyigane byose sasa kumumize two harahara ngaba tuneza twayishi. Mimi niko na sezo. Je stories zanyu z'urukundo ni sezo. Ndaye kubwiye wocu ugenda kwa chawandika sinema nafuna ona. Kama kawaida. Malove kibazo rero. Ni kihe kintu wewe mu buzima kigeze kukuryohera? Gushika uno mwanya bigoye kucibagira. Ikintu kigeze kungyohera mu buzima. Umunsi wa mbere. Nkora mu mufuko ntanze amafaranga y'irasiyo muhiri wacu kwa mama. Watanze nk'amahera nkangahe? Watanze 5,000 my friend. Oh my god. Wallahi. Aho rero urumva nkayo wayakora mu gihe kingana gute? Mbo ico gihe kubera ko kandi nayo nkiri umunyeshuri rega. Nayo nkiri umunyeshuri niga muri ETS. Niga muri ETS. Kamenga. Hari muri ekoteke. Hari kuri ekoteke rero ico gihe hapo sasa naye niko nkowe ndavuga ati sasa je nakumanda bankaraba none muzehe anakuwa napana kirasyo afise igihungu mu rugo ifuko nanje nkora kadawa abana uko tutuntu tudemire murampereza baby nkiriki kuki no muryohera mere urumva ndavuga ati sasa hapa mintangayika man industry agoringa panda shuka ntiranye igihumbi mpaka nisa neza 5 cyange nakwameretse imereye. Aho musi naje nagiye nigize umushinga ntahe. Kakaye ati jewe ndi baba nyumba. Giye gutangira asiyo. Timere. Turazi rero harero jewe mfise raba muraza kuraba ivyo musuma tuge. Bana bera bibonye ye tinakujije. Hey ni G. Tinakujije uwo musi nagiye umusi wose niriwe ndi chef kandi rengarutse. Bangaburiye kwisani za jenyene. Uri mu patro. Mu patro. Samuza hatasha bona batese utuntu tuko fresh. Rwico giye bakiye bagenda urutubete bure zazikizimbutse. Bacha urutubete adukaranga fresh. Samuza bona hatasha bona bamuya iborete ti. Ibintu vyavuye ambye ati bana mungu wawe niyo yasumye yarishiwa no ico nyine sinzo vanda kibagiye mu buzima. Mucamo kico kintu cyakuryoheye cyane gose. Sana. Okay. Bakunzi ba Shali TV nizere ko mwaryohewe ahantu hose muherereye. Tugiye ku kanyuma Malove. Are you ready? I'm ready. Cool. Yeah. Cool. Kabisa. Uriyemera. Sana. Nani banzi ko je ndi mutadebukiko. Yeah. Bakunzi ba Shali TV. Barabe neza. Bravo kubona fresh. Muraniora. Murambona? Barabona. Ndatagasa cyane bambwira ngo mfise imburu cwema. Anye no wazanye igitambi. None maisha mazuri nta mafaranga mfise ariko mfise umutima mwiza kandi mbayeho neza. Hajya ifu kugira agatima keza mu. No stress. Kubera ko kagenda ugapanika. Kandi rero abantu batuma jengira umutima mwiza nabakunze badukurikirana. Kama kawaida hariho pegemenina. Urazi impamvu je ubona kigira stress. Kuko nta mwe wa stress mfise. Mbafise umwanya ko ndiko ndumvira nkori kiganira iki urumva. Nguma niyirukira tu ndaturiya sana fa mu nyumba na lala. Bakaneza maritime. Hariho
abantu je buri rero muri YouTube harageze igihe nk'ubu nzenda baza amazina kandi rero abafana bacu badukunda we nububihano shinji uzoma ngo mbaye wa mbere ngo mundemere twatunu guys je ndatubaremera kandi mwuba bajya bubawe umuntu wese rero azi ko ahora ndaba atakomanta guys komante uyaho naenda kubona ubu mujama wanashima ushaka following ig cyangwa Facebook zote ni malove mwarimu following tuyage tubabajama tupange kazo zurambye ati ana malove hinduri iki giruko ariko ifoko no mujama zaraza gukora ko ngoma mpa rero mva nk'ubu nje gukora kamera yo cyuri oya tumuhebere do twe twikore vyo tumuhebere do umva do cool kadraje Ruba rero kanyuma mutubabarire twakawuze kandi iyo tabia sio nziza nabari nziza agomba nayo kwibagiza wowe nabikumbuka bandanye ibyo wagomba kumva oya wewe bandanye tuseme uko behind the camera wame inyuma ya behind the camera no kuza inyuma twebwe turi imbere front hako behind hamwe na front malove nikichemsha bongo ya mwisho ndavuga urudome nawe uvuga ivyo bijanye twagiye I love you b because c sina mpenzi che chago langu f fisto hayo pamesha kufa bakufunze do yatuvuruze kuri kamera abakunzi ba Shariti amani ya munga we nanjye tena suna kawi ntuzura urateba twagiye endelea kutufuatilia endelea kutufuatilia si malova na wapendaka sana zede zaidi ya mwemi suze nikaishi oya tugende mu kirundi zede abi mu kirundi naje tugende mu kirundi zede twende zede mtu ngari kandi memory ngari zede zubara nanige zubara oya bakunzwa cyumva zubara vraiment ago ni muzubara murabi ibintu byinshi kirundi ngaho cutapika kirundi ngashobora wanayo malove jamaa mu kirundi nagutora vyihuse wallahi malove ndagushimire shandugu yako urakoze cyane papa yana je nanje uko vizuri lakini nuko yemeye nakuruhije gusa jewe ikiganiro canje sinzi kuzimana kandi yanyishije ingwagasi navuze byinshi kubwima kwa no kurira urumva gusa nk'ubu uzonyishuza intuzega energy kandi nzoye kwishyuza mu kiganiro kuyinyemere mu kiganiro oya mu kiganiro ntava mpauka hama dutashe amasakunda yose umva amasakunda yose harama amaninja kumahemuka urumva Yes bakunzi ba Shali TV rero reka tubashimire cyane mwitanze mwakoze cyane kuba natwe kuva ku ntango y'ikiganiro gushika ku mpera yacu twongera kandi tubashimira gose cyane malove akajambo kanyuma ku bakunzi ba Shali TV gusa ntwibagire ugira ukora ikindi kiganiro bunyene wewe bona jerize jega nguma ku murimo je mbaza bakita akantu ko kwiduba mbanze kwanza nsaba imbabazi abantu bose bakunze kunyandikira kenshi gose bambwira ngo narabataye singibavugisha guys jewe ubunye ibintu byarahindutse usanga ndiko ndarondera ibiganiro byinshi cyane ku munsi rero umwanya wose mba afite telefone ubwo mba ndi online kenshi mba ndiko ngwana nujya mu tukoma dukora ikiganiro umpeje ngwane nujya urumva rero umwanya kugira ngo nishure bose usanga bigoye gusa ndose umwanya unyibutse unterefone vraiment sinige ntazagera umuntu sinigera nk'upapere nuvu unyibutse ndiko ndakubona wiha ni pablo cyatuganira turatera story rero mumbabare gose je vraiment sindi umwana mubi kandi murabize ko ndi umwana wanyu kandi nkora kubera mwebwe nimwe mumbeshejeho ana muwe munani kumbuka kandi rece nace ndahwera hajye umugabo ari nzavuga yavyanse je ndahwera vraiment nishachoka miguu cyabaye ingwangwa amaguru napanda nashuka miguu ni hatari vraiment usafiri wakina nani Karine bashafanya mambo wakina nani na Kaneza Maritime washafanya mambo naona aho muri mubawe wengine bafanye mambo nani tutafute kitu usafiri hawa vitu tunatumikia munoro tu
kandi iyi message ndaye barungiye vraiment tunatumikia munoro vraiment je ibaze ndiko ndafata amabisi umunsi mwazo gutera ikido hari umunsi rero ngoja kirekire mugore ntaco gishaka ibisari hari umunsi nigeze kuja mu ibisi urumva ninjiye nsanga abafana ko arabikiganiye uri imagine nishaye gucya numva hari barumugade bukibonda meze fresh so mutiparanda usubire nani acaramwe ngo niwe ngo ndikunda kuraba naramaramaye urumva acavuga ngo yo ngo nishiranye n'umumenyesha makuru ngo akomeye ngo sindi habisi ndavuga atakara baye imana zanje zose nafise akademire mu mufuko ndavuga ati kugaruka bituma bingora mugabo rero kugira ngo simaramare aca niziripe navuga ati nta kibazo bisi ndakurihira urumva sasa rero ivyo bihe bigoye turabicamwe vraiment muze muradufasha kwera hari ibintu dukwewe kandi ega nimwe mukwiye duhindurira ubuzima bazoduhindurira abakunzi ba Shari TV. Okay, reka rero ntusube ugasubira gushiramo ijambo s'il vous plaît. Oya ijyanyuma mvuga umujama afise kamera muranda mugora ku buryo mvuga aha hose akavunika aho dora ko rigane kirekire none ega umukozi mwiza umubonera kwisuka acha tutumike je ndi mutade wewe unakumebeba hapa lakini iyi 2020 hore bagiye kudukora mugana niki bababu ha urakisiya kiraremye kiko mpaka nkazana umuto reka tubashimire n'ukuri kw'Imana kandi ntusuye kuvuga ntusubire vraiment bakunzi ba Shari TV mukore subscribe siko turabakunda cyane vraiment love you so much malove mari kiganiro ndabigusabye. Yes, bakunzi ba Shari TV mwaryohewe cyane ndibaza kandi ndabizi neza yuko vyari imeze neza ndi kumwe na my brother Ali bin Daud ko uyu ni partner wanje akomeye cyane ariko kuri je bafise agaciro kanini cyane afise ibintu byinshi anasiguye nimba uno munsi ndiko ndabaho mu buzima bwiza butagira stress hariho byinshi amfashamo urumva amafaranga si iki nabo twavuze ko atamafaranga dufise tunaro tunzuri no kumvikana rero no munsi ko yafasha kavuga ati maduvinga ngo tuganire nanjye renda kubaza ndagupoza ibibazo bimwe ufata abantu kuyo bahaka kwiruka nanjye ndakubaze nombe gusa ko je namunaniye ntimushinda mazimisi ndwi yose ndiko ndamutengeneza namunaniye ego rero mwakoze rero cyane kandi Imana ibahezagire cyane kuba mudukurikirana kandi subscribe utarayikora maze kurikora nawe buri umuntu w'amateka sana asilimia 100 turabakunda cyane iyi ni Shari TV nta handi uzokura exclusive news ibiganiro biryoshe birimo impanuro vyigisha ubuzima urukundo entertainment yo komoza muraronka link baba muri transmit link yo bayinje transmit link yinje urumva rero entertainment yose irari showbiz baba rimvye bose mushaka kubona bose ndashobora kubazanira inkuru zose ziba zishuje ziri hot ibintu bishushe sana so guys thanks so much we love you.